rero nizere ko mwese muko murumva ivyo tuko turaganira. Ikiganiro ni Ganza Global, uriko rakibashikiriza ni Bebe Bernice. Aho rero tuko turarabira hamwe mbega umusore cankwe inkumi kugira ngo bashinge urwabo bisunga iki cyangwa baraba iki kugira ngo bavuga ati jewe ndacaguye umwigeme cyangwa ndacaguye umusore tuzubakana ubuzima bwanje bwose. Neza na neza abakera bobo twisunga abakera mbega bagira ubugeni gute, vyagenda gute kugira ngo batwarane, kugira ngo bubake ugwabo, ndetse aho tuza kurabira hamwe mbega uyu munsi hoho bimeze gute. Neza na neza abasore bakera cyangwa inkumi za kera zagenda kubaka zaramaze gutegurwa, zaramaze kwigishwa, ndetse mu bijanye no mu bikorwa, ndetse no mu bijanye n'umutima no mu mutwe, ugasanga umwigeme agiye kubaka ugwiwe azi neza ikimujanye, azi urugo icarico, ndetse n'umusore ugasanga agiye kubaka ugwiwe azi neza urugo niki, mbega inshingano azogira zizoba zingana gute, ndetse bikabafasha kubereka yuko hariho itandukaniro yo kuba umusore n'itandukaniro ryo kuba umugabo, hakabamwo itandukaniro ryerekana ko umukobwa avuye mu bukumi agiye kubaka ugwiwe abaye umugore. Rero ikigiye uyu munsi ikigiye gutandukana n'icya kera. Uyu munsi umwana w'umuhungu aravyuka akagenda agahura n'umwigeme, cyangwa bagahurira ahandi hantu, cyangwa umwigeme nawe haba mu kazi cyangwa aho agiye gutemberera, ugasanga arabonye umwana w'umuhungu, muri ico gihe bagakundana. Ariko hagera ku bana ntibagende kuhanuza bavuga ati mbega ngiye kugira mariage kubera iki, ntibasaba impanuro, abo bakabipanga ari bonyene, maze bakaza kwereka abavyeyi yuko bashimye, bakaza kwereka umuryango yuko bamaze gushimana. Rero ico gihe biragoye, aho usanga ndetse ivyo baraba bigiye bitandukanye, ugasanga umwana w'umwigeme wewe nta kindi aravye ubwiza bwa wa muhungu, cyangwa aravye amafaranga cyangwa igihagararo, ariko ntarabe exactement mbega uyu muntu twoba tugiye kubaka kubera iki, mbega wewe objectif ni iyihe. Urumva ugasanga umuntu ariko araba ibigaragara. Rero ni handi tugaruka tukavuga tuti ntivyakakwiye kumera uko, kubera ko kubaka ibanga ryo kwemera n'agatangaza nko babivuga, kubaka ndetse ni ikintu kigoye, ni ikintu kitoroshe cyane. Ntibari bakwiye kubifata nk'imifitino, ahubwo bari bakwiye kubiha agaciro mu kubakana, bakabanza bakaraba vya bindi bataraba ku mubiri gusa, ahubwo bakaraba umutima w'umuntu, bakaraba n'uwo muntu mbega azomarira iki, mbega tuzogera kuki. Uriyeho kuja muri rwa rukundo cyangwa yigwa rugo usanga rutamaze kabiri. Nuko rero mwamaze rero kuvyumva, nizere neza ko muriko muranyugwa n'ivyo tuko turababwira. Mwumvise rero ngene bimeze, ngene bigenda bitandukanye, ndetse ashobora kwisangiza ijambo nyene ni 65 609 609 65 609 609. Wewe ushobora kuba uri kuribaza mbega vyogenda gute, ukaba waragize mariage utazi objectif, ushobora kudusangiza ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri iyo nimero. Ndetse mbega wewe musore cyangwa migeme, wewe witeguye kugira mariage bigenze gute, mbega wewe washimiye iki uwo mwigeme mugiye mugire mariage, cyangwa uzoshimira iki umukobwa mugiye mutandukanye. Aho rero bamwe bavuga ati bashima ibigiye bitandukanye, ariko je navuga ati ni byiza gushima ibikorwa by'umuntu, uriye gushima apparence y'umuntu cankwe uburyo ateyemwo. Shima ibikorwa vyiwe, shima ngene ari competente cyangwa ari competa, shima ukuntu ayitanga, ushime ivyo bintu byose bituma byotuma urugo rwanyu rukomera ndetse rukarama. Nivyo rero 65 69 69 65
669 669 nimero niyo. Nawe gira ico bivuze ko ubivuze ko iki, gira ico uterereye kugira ngo mbega tumenye byinshi kandi dushobore gutahura byinshi.